barya bose bafise umutima wuguruye bagiye gushona bavutse bafise umutima abafise agatoro umutima kamwe canke tubiri atagiye nta ABC nta kimwe canke kabiri atagiye urumva barindira urupfu. Mana nukuri numva nezerewe cyane kubera atasho mfise nobahemba ndavuga ati bazoshike mwijuru ndifuza ko bizobagaruka k'ivyo bankoreye kuko ndi umuntu muto kugira hanyene ndonka ibipimo byaragoranye cyane umve afise imyaka 3 n'inusu nabimenya afise ukwezi n'inusu umva ko byari byaranse. Souvent j'ai l'habitude de dire que nous sommes une belle parenthèse dans la vie de ces enfants qui effectivement ne peuvent pas vivre, mais grâce à mécénat chirurgie cardiaque et autres, vont pouvoir retrouver une vie normale avec une opération et au bout de 2 mois, ils vont pouvoir retrouver leur famille et ça c'est absolument extraordinaire. Très très fier de faire partie de cette chaîne de solidarité. Gukora ibintu vyiza canke vyinshi bisaba abantu benshi. Nubu nokubwira yuko mishirahamwe ryacu tuzaba abantu 6 ariko uno munsi turakwije abana 580 mwagiye kuvuza hanze. Ego. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaye kuri micro jewe nyene Juste Gaël inyuma kamera mwita umusaza kuva na kera abarundi bamwe bafise ubuntu bagacikirana mu bihe bigoye eka n'ivy'umunezero. Mwico gihe abarundi barafashanya haba mu kibiri cyangwa gusereka ku wundi. Uno munsi twagendeye umurundi asanzwe arongoye ishirahamwe Maison Bon Samaritain, ishirahamwe ryama rivuga riti abarundi ntitwosangira gusagahiye n'akabisi tugasangira. Waruzi ko hari abantu barara amajoro kugira ngo umuntu afise ikibazo c'amagara y'umwana wiwe atishoboye ashobore kuronka uburenganzira bwo kumuvuza ku rwego rumwe rw'uwo yafise. Ego nico kintu cyagikenewe kugira ngo abarundi b'imirundi ibiri tubandanye dufatana mu nda. Abavyeyi bamwise Butoyi Alexis niwe mutumire uno munsi. Ndabaramusanya kubahwa muyobozi wa Bon Samaritain. Ndamukize cyane Gaël. Bizera ko mumeze neza. Ego mwumve ko ari iteka ridasanzwe guhura namwe. Natwebwe twatebe iteka na Rurema kugira ngo mutugendere. Nakuze numva ngo Maison Shalom ariko ubu naho ndumva kandi nkanabona n'ivyiza vya Maison Bon Samaritain. Iyo umuntu arambwiye inzu banumva ikintu kizima gishobora gufasha benshi. Ko atavuze Butoyi Alexis, Butoyi Alexis ninde? Butoyi Alexis ni yari imbere yanyu urumva ko ndihasa nije natanguje kino kigo cha Maison Bon Samaritain di Burundi gifashanya n'abana bagwaye en général mugabo en particulier bakeneye kuvuzwa hanze ukuvuga abo buvuzi butashoboka ngaha mu gihugu cacu. Sanzwe ndumu kanda kivuge mu gifaransa ndumu expert consultant certifié muri genre no muri protection sociale. Hanyuma nkaba ari na agence rukira imbere y'amategeko kino kigo ngomba kanaje nagitanguje. Buto bwanyu bari bumeze gute? Buto bwanje ubwo abana benshi bavukiye mu gihugu hagati bakura nyene abandi bana nyene batambara ibirato cya kuvoma umwonga cya gusenya burira ibiti baja kwishure banje gushikana amazi mu gitondo. Abandi bose bigira imbere y'iziko cyane umucanwa twota gakorana dead imbere y'iziko gihe amazutu ayahari. Nuko nk'abandi benshi kandi mu kibano bose kwari uko nyene urumva ntavyo kwidoga vyabayemo. Hanyuma twiga amashure tora ko nkuru cya muri interna ariko namwe ndumuntu akunda ibintu bishasha si tubivuye kuri we kandi aryoherwa no konsoma ikintu wene yarondeye ya prodige ndumwana mu buruhuko twarakora tuzi tuzana amahera gufyatura amatafari
gutembereza amagi kugura inkoko ngaho ukashishora 20 km le lendemain tagupfirako amatukiga ubwenge bukayihugwagwa kugira ngo iboregwe yagumikanura ukayigurisha bibaza ngo irakomeye kandi iragwaye ariko gusiborewe wakuze uzi kwiyungunganya bo muri interna nabaye mwe sinabaye umuderegeje nabaye ikintu gikomeye nabaye ba coordinateur nabaye coordinateur imyaka 3 coordinateur ubu twari imihari yose muri interna ubu ufise n'ibiro ufise n'urwego uri umushefu mu banyeshuri uba wizewe ku buryo amone epoque nubwo wasohoka mu akadere ntiyakubaza billet de sortie canke directeur wabusanzwe ahubwo niyo habaye akantu ntibaze ese tukuba yo magume basanga uri kukorana na duwaye mu kurongora ishure nk'igihe atamuyobozi uwo mwanya hari kubera bavutse bararasa canke iki mwaca mufata ibintu mu ntoki donc urumva ni naho twagira n'ibintu by'amabone action kwishuha harasa neza ari ndabitunganya n'organiza mihari n'ibitaro byo hanze turabikora birasa neza inyuma y'ishure bo nuko mpejeje amashure kuza rero ngaha Bujumbura nije nizanye musanzwe muri umuyobozi n'uwarongoye arazana n'iciyumviro cha Maison Bon Samaritain mbega ko tumenyera ibintu vyo gukora ivyiza ibintu vyo gushigikirana hafi na hafi bikunda abakenyezi mwebwe vyakunze gute kugira ngo muyimvire aba bantu bava mu miryango ikenye badashoboye bagwaye ingwara zikomeye mushobore nabo kubashigikira bo umaze uyu ubonye umuntu agwaje ukagerageza gukompatisa donc kuja mu kiyonda ciwe ntuce ubikompena utahura gusumba jewe narabaherekeza kwa muganga nkabatwaza abana vyatanguye guherekeza abantu kwa muganga uko nyene vyatanguye gute bo maze kuba ndi mu coordinateur tugakora amabone action kw'ishure tukanasohoka ishure tukaja kwa muganga niho nabona rero yuko umuntu ababaye natanguye akwiye kwitabwaho none naciye mbona le bonheur le plaisir d'aider ingene duhaye nk'isabu n'umugwaje umunezero wagira ukabona wow burya ça fait du bien de rendre les autres heureux none natanguye kwibonera hanyuma rero mushitsi Bujumbura naho Bujumbura tukaja kubamwa washitse ufata inyigo yo kuza kumwa abantu uko nyene ego twari muri centre jeune Kamenge n'umupatiri twa Modeste tukaja kugenda abagwayi ibitabo bitandukanye dimanche mu nyuma niho naciye nkonstate yo bezwe ko abagwayi agwaye igihe kirekire donc umushatsi wabaye mwinshi kwimosha bitake bavyibagiye canke babiretse niko rero namvikana n'undi mujene umwe turarondera tondeuse tuguriwe n'uwo muzungu kaza kubamwa dimanche nta mamode nta masiye kwa tuzi kamwe gipara kandi ubishatse hanyuma nkabona kamwe mbe bwiza kuko iyo umushatsi wabaye mwinshi atasukugiri haja mwinda urumva naco cabafasha hanyuma maze gukura niho nanje niga umwuga wa kamera foto gukora amadocumentaire haronka ibiraka niho rero umva turi mu kabari n'abandi nabona kuri televiziyo Renaissance kuko iwacu nta televiziyo nari mfise umuvyeyi akarondera miliyoni 30 ngaje kuvuza umwana mu buhinzi harimo ku 12 kwa 2011 rero niho rero kwaca ntangurwa ubwo bushakashatsi ndabona ishiraho ryo mu Bufaransa ari bikora amasibire yatanguye kuza wagenda ukariha iminota noti heze bikagucikira kugasubira ngasubirayo kame murumva kubera ikintu gikundura wacitangira nashira nk'amahera ndabandikire
banyuguriza mail ntavyo narinzi ya mbere ndibagira modo passe nugurura yindi ngoma nongera bwageze aho ndabimenya ku buryo ku munsi nja kuri muri cyber nka gatanu ku munsi uraba ko bishuye amadosiye nkayarungika kuri DHL nuko vyagenze hanyuma ikintu birakura kugeza aho shita hamwe regeza haravuze ngo igikoranya abarundi ni gukubita umusumo vyaroroshe kubitangurira wenyene vyarakoreye kuronka abo mukorana vyagutwaye ikiguzi kingana gute bo ndasanzwe akantu muri je ka creativity nari nsanzwe mfise akagroupe gatoya twafashanya rimwe mu kwezi kabiri mu kwezi tuja kuraba abagwayi mu bitaro byari Bujumbura tukabamwa bakeneye kwimosha ico conyene umva akantu gukunda abagwayi karimo muri jewe hanyuma kubona iyo yindi ntuzeya yabaye nk'indi ntambwe nteye ukurondera ubuvuzi bwo hanze kuja mu masibere kurondera bigitangura 2012 amatelefone nta WhatsApp bwazo wa telefone direct byari ibintu bitoroshe kandi bizimvye kuva ko bitaro ugenda kwishiga ipima hanaha ntivyari vyoroshe ariko ntivyasaba kandi gukora ibintu vyiza canke vyinshi ntibisaba abantu benshi nubuno kubwira yuko imishirahamwe ryacu tuba abantu 6 ariko uno munsi turakwije abana 580 muri iyi myaka 13 mwagiye kuvuza hanze ego bari bagwaye ingwara zahe ingwara zitandukanye benshi babagwaye umutima abandi bagwaye izindi ngwara nyine zikeneye kubagwa ibibyimba amatumera atandukanye ingwara zo mu nda harimwo w'amaso umwe ibintu bitandukanye bidashoboye kuba abaganga b'abahinga bo ngaha babatungikiye kuko babona yuko agiye hanze ariho vyorayisisa gose mu Burundi bakeneye ubufasha ni benshi na cyane abana twabonye abafashwa n'ubushikiranganje bwo gushikirana hariho n'abandi batandukanye tubwire kugira abana ba mbere wafashije mwafashije nka Bon Samarite cyagenze gute mwafatiye kuki vyari vyoroshe nimba muvyibuka neza ntivyari vyoroshe icambere manza kukubwira nuko twebwe tugira consultation iwacu twakira abana batungikiwe n'abaganga b'abahinga umu cardiologue umu pediatre umushiriji nibo babatungikira mugabo rero twebwe iwacu ko dusanzwe kandi abo bose bari Bujumbura ngira byo murabizi rero umugwayi ari Makamba Mabanda ari mu Kirundo Ibusoni ari Mabayi ari mu Cibitoke ari Karusi iyo umuganga murungitse kuza kuraba abaganga gahe Bujumbura abahinga agaca avuga ngo ntavyashoboye ntahazi nta muntu hafise twebwe dutangurira ngaho aca duhamagara tugahana isango tukamutegera kuri ya rebisi nimba avuye Makamba mu Kinini nimba avuye Karusi cyangwa Gitega ni kwa Siyoni tukamutegera twamufatira randevu ku muganga w'umuhinga tukamutwarayo bakagira ibipimo bishoboka bikeneye ko arara turamuraza amabukeye tukamusubiza kuri rebisi agasubira iwabo twe tugasigara turegeranya ibipimo umuganga agakora raporo medical tukarunga ikiburaya nuko dukora bamwemereye acasubira akamanuka twacha dutangura intambwe 46 kugira kuva tumwakiriye gushika gende na ma etape 46 udasiba ni inyirimo nivyo rero dukora etape 46 niza hari izo kuwa muganga yamwakiriye hari izo kwa noteri hari izo mu mushikiranganje bw'amagara y'abantu
hari ibindi bitabo baca bakurungika ko kugira ngo bagire contre expertise ugasubira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ukagenda mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu amadokima turonderayo hariho amadokima muri OIM hariho muri ambasade hariho gusubira muri PAF autorisation d'entrée y'abazungu baje kubatora hariho umva siko ndavuga amataxi siko ndavuga ko hariho ugenda kabiri gatatu ibyo navyihojeje mvuze makuru ego hanyuma rero umwana ari umunsi umwana agenda umwana ari buraya tuguma turi ku telefone tubaze ingene vyagenze tuca duha inyishu abavyeyi basigaye ino nibyo dukora hanyuma rero akaba n'ikintu gikomeye rero prise en charge psychologique monshere kugira ngo umuvyeyi umwumvishe umwana we bazogenda wenyene batajanye aravyemera kubera umwana aremvye mugabo abatakundi abonagira rero bakeneye ko umuntu amuguma hafi muri etape umunsi agenda umwana ararira umuvyeyi ararira iryo joro ryose arakubaza amezi abiri yose amarayo umusinzirana na saa munani ijoro gihaguhamagara muzitira iyo yahindukiye ngagira yose umwana gaca mubura gaca arira gaca guhamagara ivyo vyose tuguma turi kuri garde psychologique hari nabo dusanga muhiri wabo kubaremesha hanyuma hari miracle gaca bagarutse bakize bumva bari umunezero wundi twongeye umuryango ntibazosubira kugwara ntibazosubira mu bitaro baca baja ku bikorwa vy'iterambere hama rero umuryango uteye imbere n'igihugu giteye imbere bagaca baja mu mbona kazoza iko cane gose muriko murabitubwira aba bana bakiri bato umwana w'amezi 6 amezi 7 mwatubwiye ko hari abazungu baza kubatora mbere tunabona bamwe bashoboye kuba mu kanya baza kuba batoye abano bana mbega abazungu mwahuye gute bafise hori yahe muri rugendo rwo kuvana umwana aha muri kino kibanza gushika iyo bagiye kuvurirwa mwifatanya nabo bigenda gute abo bazungu nabakozi bo mu ndege ya Air France canke bakukurutse burya rero baguma bafise uburenganzira bwo kugenda muri izi ndege barisha amahera make cyane ugasanga nka Bujumbura Paris ari retour atanze amadolari 100 gusa ari je ndamutwaye ni 1500 meme nayarenga keshi bivanye n'ikintu uriye kwitike rero bagaca bakoresha uwo mwanya wabo nubwo burusho bafise mu kuza gutora abana kugira ngo hariho umwana gusa aha ni yamushikana azosanga umuryango wiyemeje kwakira umwana ukamugwaza bimezi abiri bamutegereye hanyuma bamugwaze ku bitaro twaronse n'amashirahamwe twaronse azoriha fagitire hanyuma akize aca asubira tumugire urutonde amugarukane nuko hama rero iyi minsi 2 bamaze ngaha ni kugira ngo babe bamenyana n'abana kugira ngo urugendo ruze koroha bateza kumara iminsi 2 ko nga bari mu gitondo dusangira icayi duteramana no ku mugoroba kugira ngo bamenyirane baba bagenzi nuko muriko murabitubwira turi ngaho nyene kenshi na kenshi mwatubwiye ko bishika abana mukabarungika mbega muravye igihe mumaze gukora bino bikorwa nta kintu kiburi intambamyi nizihe intambamyi muhura nazo intambamyi duhura nazo n'abavyeyi baza kutwituwe tukaja muri consultation ku muganga akabandikira urutonde rw'ibipimo bakora bakabura amahera yo kubikoresha ico ni cambere icya kabiri
abemerewe ugasanga arabuze yamaye kuriha pasiporo, yamaye kuriha visa, yamaye kuriha utundi tuntu twankenerwa kugira umuntu afata urugendo. Iyo ni intambamyi, izo nizo ntambamyi hanini. Hama izindi ntambamyi ugasanga bamwemereye, umuvyeyi aravyanse, turafise abavyeyi bavyankerega, akumva nyene ntiyomurekura agashima kumugumana, mugabo urumva uruhiro aruhira gupfa. Birababaje. Kumbure yamuherekeza, hanyuma nyuma y'amezi abiri akaza kumutora, mugabo ugiye kumuherekeza iyo agiye atazogaruka. Ivyo rero urumva ko umwana n'uwiwe nta nguvu tubishiramwo, cyangwa ugasanga nyene ikibano c'umungo kibi. Ubu turafise abana umuvyeyi umwe akemera ko agenda undi akanka no kuza gusinya kwa noteri. Ugasanga rero turarenze, tugiye no mu kugera ingorane zo mu miryango. Turiko turondera abakomisere, turiko turondera aba OPG, umwe yemeye undi akanka, igafate ni ibintu byinshi tugera. Ubuzi ngo biroroshe, mugabo nta na rimwe vyigera vyoroha. Intambwe yose ugerako ibifise probleme zayo agere, ntivyoroshe. Tugomba tuje kuri aeroport, tuma duherekeze bano bana. Mbega imbere yo kugenda hari ico mutekerera impanuro abavyeyi babo, mbega ababa baje kugira ngo babamenyereze bashobore kubashikana mu miryango yiteguye kugira ngo bibavuze, bobo hari ico mugenda muyazi? Abavyeyi turabasigurira yuko twe muri Boss Amarite abakorana bushake n'abaje kubatora n'abakorana bushake, tubasigurira ingene urugendo ruza kugenda. Kuri aba bana burya ntibagiye mu bisagara bimwe, twasigurira ingene biza kugenda. Kurya mwana w'imyaka 5 ine maze nk'uci ubwenge, nawe n'umuntu akamusigurira, muraza ko gufata indege mugende hama mwuruke, ufate yindi mugende hama mwuruke. Kuri nibagera Paris acaza uwundi amutora, amutware mu kindi gisagara. Abatagiye Paris, hajya abana bagiye Paris n'umwe, abandi bagiye mu bindi bisagara. Jamwe nacubwe umuntu akamusigurira vyose. N'abavyeyi tukabasigurira, ama tukabakanye nko kubaza ibibazo, bakabaza ibibazo kubera badahuza mu rurimi, turabasigurira, turinterpreta. Hanyuma tukababwira ingene urugendo zo kugenda, ko umuvyeyi aza gutera umwana akamumuha umujanye, kirazira ko ujya muzungu amutora kuri nyina amutwara. Umwana azogenda na sentiment kumengo baramwivye, mugo umuvyeyi yamutoye akamumuha, umwana azoguma toujours agaragara ko hariho volonté umuvyeyi wiwe ko yamutanze. Hanyuma tugatunga video abavyeyi, umwana mu cyumba cibashya amafoto y'abavyeyi, umuvyeyi akabona yuko n'umwana akabona yuko akibiriye n'abavyeyi, nubwo bitoroshe. Wow. Nyuma y'amezi abiri yakize, umwana aba yamaze kumenyana na wa muryango wamwakira, yamaze kumenyana n'abazungu. Yagarutse no yakize, abavyeyi bamwakira kanka, agashaka kwisubiranya n'abazungu. Ni ikimenyetso cerekana yuko aba yafashwe neza. Urumva byose turabasigurira, ariko ntivyoroshe, mugabo tugerageza kwifokaliza kuri réussite, kuri bien-être, kuco tugiye kumuha uwo mwana. Kurumva atagiye nta ABC, nta kimwe canke kabiri, atagiye urumva barindira urupfu atavuwe. Bajya bose bafise umutima wuguruye, bagiye kuga gushona. Abana bose bafise imitima, babose bafise umutima, abafise agatoro mu mutima kamwe canke tubiri. Nuko turashobora kubaherekeza. Murakoze cyane. Ndabona musa muvyeyi. Amahoro. Babita abandi? Nitwa Niyonzima Venansia. Ego. Muri muvyeyi w'ico kibondo? Ego. Uyu mwana wanyu afise ikibazo cyahe?
umwana yavutse afise umutima, uwo mutima uranka kwiyugara. Basi rero gushikaho batinda abaganga barambwira ati umwana azovurirwa hanze, ntashobora kuvurirwa ino mu Burundi. Ego. Vyagenze gute? Ngene vyagenze rero naribaza ingene bizogenda nkabibura. Burya rero niho nitura ku kigo gikorera aha muri ville hampande yo kuri Bikoro. Ndi umuntu ntashoboye kuvuga ariko bavuga ko ari abasamariya b'imbabazi. Burya ndabituye barambwira ati turashobora kugufasha, tugakufasha. Burya rero niho ibisabwa bamimbwira, baca bandangira umuganga no kwitura ankorera ama examen. Burya rero uwo muganga ndamwitura aramfasha ama examen gushika aho ndayakwiza. Burya rero nca ndasubira kuri ico kigo kica kiramfasha. Nico kitumye umwana wanje ngirirwa amahirwe akaronka inzira acamwe akaja kuvugwa. Eko niko vyagenze. Kureka umwana wawe ngo agende mutari kumwe kenshi abavyeyi birabagora. We vyakoroheye kugira ngo ashobore kuja kuvuga uwo mutima wugurutse? Erega burya ikintu cyose uri mu Mana nta na kimwe. Kuko nubundi nciyumvira gusa ingene yovuga bikanka ku mpamvu z'uburyo, impamvu aho ngeze nkabona ntibikunda, numva mfise umubabaro. Ariko rero nkumva gusa mfise amahirwe noronka abamfasha. Ubu rero kungene niyumvamo jewe niyumva ati kubera byagiyemo Imana ndizeye ko bizogenda neza. Gusa ikigumbagumba ntikibura. Ikigumbagumba nyene kiraza nkumva nyene ko kije, ariko kubera atakundi urumva nyene numva nyene nkiha amahoro. Ego. Wow. Harakajambo wobwira kanyuma ko utubwira akajambo. Yego. Abwira abasamariya b'imbabazi. Mana nukuri numva nezerewe cyane. Kubera atashofise no bahemba. Ndavuga ati bazoshike mwijuru. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo terengeza ku mazi. Igihe kirekire giheze zizokugarukako. Nanje nukuri ndifuza ko bizobagaruka k'ivyo bankoreye. Kuko ndi umuntu kugira hanyene ndo nk'ibipimo byaragoranye cyane. Umve afise imyaka 3 n'inusu. Nabimenya afise ukwezi n'inusu. Umva ko byari byaranse. Ariko maze kubabona barangiriye inama. Birakundira ibisabwa byose. Ni nayo mpamvu ndabifurije igihe kiregire giheze bizobagarukeko. Hanyuma niko kajambo novuga. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, alors moi je suis Philippe Morin, je suis convoyeur d'Aviation Sans Frontières depuis 6 ans et demi environ. Et aujourd'hui je suis au Burundi avec Christophe et Bruno on va être ensemble pour accompagner 3 enfants. Vous êtes venu de France depuis Paris pour accompagner ces enfants vers des soins vitaux, loin de chez eux. Comment vous sentez-vous en voyant ces enfants retrouver l'espoir de vivre grâce à cette mission d'amour et de solidarité? Alors justement, vous parlez d'amour et de solidarité, c'est 2 mots qui sont très forts et exacts. Ces enfants va être une très belle expérience. On a l'habitude, on va bien s'en occuper pendant tout le trajet jusqu'à Charles de Gaulle, donc à Paris, où ils vont retrouver des familles d'accueil, où la chaîne de solidarité va continuer, puisque ces familles d'accueil vont prendre en charge ces enfants et vont les accompagner avec beaucoup d'amour et de tendresse. Vous avez déjà une vie bien remplie, des carrières solides chez Air France. Et pourtant, vous prenez le temps de venir aider des enfants dans le besoin. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Qu'est-ce qui fait que vous les considérez presque comme vos propres enfants? Alors c'est vrai qu'on les considère comme nos propres enfants pendant tout le temps de la mission. Ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, j'ai l'habitude de dire que nous sommes une belle parenthèse dans la vie de ces enfants qui, effectivement, ne peuvent pas vivre, mais grâce à mécénat chirurgie cardiaque et autres,
vont pouvoir retrouver une vie normale avec une opération et au bout de 2 mois, ils vont pouvoir retrouver leur famille et ça, c'est absolument extraordinaire. Et c'est toute cette chaîne de solidarité, donc que ce soit les Alexis, Evelyne, tous les gens du Burundi, les convoyeurs, mécénats, les différentes associations, les familles d'accueil. Et ça, c'est absolument incroyable et c'est vraiment une solidarité formidable. Et c'est ce qui me pousse en tout cas à faire ça, cet altruisme considérant ces enfants. Ces enfants voyagent sans leurs parents, ce qui n'est jamais facile. Comment faites-vous pour les accompagner, les rassurer et leur donner le sentiment d'être entourés comme s'ils étaient avec leur propre famille? Alors il faut savoir que les enfants, au départ, beaucoup d'enfants vont un petit peu pleurer, c'est normal, ça va être un environnement complètement différent, ils ne connaissent pas les convoyeurs, ils ne connaissent pas les personnes, ils ne connaissent pas l'avion souvent. Mais les enfants s'adaptent, ils ont vraiment cette notion d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera dans l'avion, ils vont se coller contre nous, ils vont nous considérer comme quelque chose d'important dans leur vie et on va pouvoir, pendant toute la mission, avec de la tendresse, avec de l'amour, beaucoup d'attention, avoir vraiment ces enfants qui vont pouvoir rentrer en France et ils vont vraiment s'adapter, ils ont une force, une résilience qui est juste incroyable. Donc franchement, on n'est pas inquiet. Voilà. Merci. Muvyeyi, mwiyumva gute umwana wanyu mu kanya gato agomba yurira indege agiye kuvuga mu gihugu cy'Ubufaransa? Ndumva mpimbawe cyane na cyane cyane umwana yavukanye ubumuga tukabimenya twatevye Yego. ntarinzi nuko azokira umugabo Imana ikaba inteye iteka dufatanyije na mwebwe akaba agiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Yego. Nizeye ko azokira. Ndabakengurukiye rero kandi ndabashimiye cyane gose ku mutima mwitanganye kugira ngo umwana ashobora gushika mu gihugu cy'Ubufaransa kugira ngo akogwe yongere gukira. Murakoze. Turi mu kibuga cy'indege abona ko bino bibondo bifise ingorane z'umutima ziguma zuri indege aho ubona ko na Aviation Sans Frontières baguma batwara. Mwamwiyumva gute muri bino bihe? Tuba twiyumva nk'intsinzi kubera iyo uravye mu madosiye ashika 300 tumaze kwakira uno mwaka tukaba tunugitse abana bagiye umwana agira 96 uno musi nibo dukwije uno mwaka urumva yuko ari intsinzi twe tuba tunezerewe kuba turarungitse mu rugendo bagiye gukira bagarukana ubuzima mu miryango yabo nabo hagaruke agatwengo n'itiro numva ari umunezero uvanze n'ama emotion kumva gutanga umwana kugenda abavyeyi basigara ngaha ivyo muza kwibonera urumva biravanze ariko nyuma y'amezi 6 kuva twakiye amadosiye y'abana dukora ku munsi amfi bakaba bagiye turaryohewe cyane bagiye kumara y'amezi 2 n'undi tubakurikirana ku munsi duha amakuru abavyeyi babo basigaye ngaha ivyo tugiye kubandanya dukora. Ntabwo bamugira ati wavakunda cyane cyangwa abavyeyi bashitse hariya bakabakunda cyane umwana ubwo urabugira uvuga uti yagiye muri bloke yese aravayo ko yasinziriye yese araza gukanguka ubwo batugira hanini urumva navyo tubiragiza umuremyi umuremyi ni batanga ubuzima. Dans quelques instants, vous serez dans l'avion avec ces enfants qui s'envolent vers une nouvelle chance de vie. Comment vivez-vous ce moment précis entre émotion, responsabilité et espoir? On le vit très bien avec l'expérience et puis on sait que tout va très très bien se passer. On essaye de rassurer les parents au maximum qui vont être inquiets, c'est un peu normal. Mais en fait tout va bien se dérouler, ça se passe toujours bien. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de solidarité, d'espoir. C'est exactement les mots maîtres de toute cette mission. Vous êtes venu spécialement de France pour amener ces enfants, se faire soigner. Quand vous pensez à ce voyage, qu'est-ce que cela représente pour vous? Une mission humanitaire, un acte d'amour ou un devoir envers la vie elle-même? Je pense que c'est un petit peu le mélange des deux. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir surtout, pour les parents, parce que pendant 2 mois, ils ne vont pas voir leur enfant. Mais dans 2 mois, ça va être une belle chose. Puis nous, on va être une belle parenthèse entre les convoyeurs, la famille d'accueil. Donc voilà, ça va être une très très belle mission, faite d'expérience, d'espoir, d'amour.
de solidarité. Et voilà, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça et c'est vraiment extraordinaire. Très très fier de faire partie de cette chaîne de solidarité. Je vous remercie. Nuko reka ndabashimire wese mwaye ivyo murimo murabana natwe gutambura mugeza mbese biranagwaza ariko mwumve ko iyo ufashije ubikije Imana akaroro k'abazungu kabe akaroro kama katuranga twebwe Abarundi umuntu uvize icyo umufasha nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane ubikije Imana kuri mikoro jewe nyene juste gale kandi from Marsa aka Black Machine Black ndavuga ati bye bye to la vista ula ushulo mushulo kushula none kwa kundi ahandi